niba bimuhimbaye uhoraho ntananiwe kuba yohagurutsa abantu bashiremo ukuboko kugira ngo ico naco uyu munsi hirya no hino bose bitwa abakristo nta numwe yokwemera kukubwira ngo ndi wa satani. Ariko rero itandukaniro Yesu Kristo yatubariye yavuze ngo muzobamenyera ku byo bama. Yego. Shalom shalom, ku mazina yanje banyita Nizigimana Anita, nkaba ndi umukozi umwe wo mu bakozi ba Ndufacom TV. Turahaye kaze abariko baradukurikirana. By'ukuri turaba Kristo turiko turaja mu ijuru kandi turiko dukora tuzohembegwa ico twakoze. Ni nayo mpamvu twazanye kino kiganiro Umusamariya w'imbabazi. Yesu yaraciye umugani avuga ku muntu yari kwibarabara afise ibibazo atagira icepfo n'icya ruguru. Abantu baraza bakamucako barengana, nta numwe yigeze amugirira imbabazi. Nico gituma dufise umutumire wacu. Dusabe abidondore. Shalom shalom. Nagira ndabashimire na cane abakozi b'Imana mwese bo kuri Ndufacom TV kuba muduteye iteka mukongera kudutumira. Ku mazina nitwa Bishop Ndabigeze Emmanuel, ndi umukozi w'Imana kandi nongeye kubashimira murakoze. Turabahaye kaze murakoze cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira yuko umuntu wese ahembwa ku cyo yakoze, kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ko twogira urukundo. Ijambo ry'Imana kandi rongera rikatubwira ngo narashonje murampa iconja, nagenda gusa muranyambika. None namwe iryo jambo murivuga kwiki? Murakoze cyane. Imbere yuko nogira ico mvuze kuri iryo jambo, ni kibazo ciza cyane mu bajije. Nashaka mvuge cyane kubijanye n'ibijanye n'ingeno igituma tuba twarakijijwe. Mwabivuze neza, turi mu rugendo ruja mu ijuru. Ariko ijambo ry'Imana riravuga neza yuko twakijijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze. Ariko icyari citezwe ngo kimaze kuboneka ntabwo kiba kicitegwa ukundi. Hanyuma ikindi kigira kabiri, ngo twakijijwe kugira ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Ego. Murakoze cyane. None ga Bishop, twashaka mugerageze mutubwire, mwebwe murabona ko muradukuriye kandi no mu by'agakiza hari igihe mumazemwo, habyishi murabizi, kumbure mwanadufasha natwe twagomba tubabaze. None mubona mu mashengero y'iki gihe hoho bimeze gute ku by'Umusamariya w'imbabazi? Mbega hoba hameze gute? Hari ugo rukundo? Twagomba mutubwire kaze. Murakoze cyane kuri ico kibazo ciza cyane mubajije. Nkuko nabibabwiye, turi biremwa twaremewe muri Kristo Yesu kugira ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye ngo tubigenderemwo itanguro ry'isi ritarashigwa. Kibazo mumbajije ni kibazo gisa n'ikigoye kwishura, bivanye nuko nta rusansuma ndagira mu mashengero hirya no hino. Hari vyongora ngasanga kumbure turaciye imanza mu buryo bumwe canke mu bundi. Ariko reka mvuge kucitwa kugira impuhwe. Umuntu aravye abaherereye nico yifuza gushikako, vyose bigakorwa mu ntumbero yo kugira ngo biheshe Imana icubahiro. Ubundi nkunze kubwira abantu, iyo ugiye wivuga ko uri umukozi w'Imana kenshi ntibiba ari vyo, ariko ibikorwa ukora nivyo bibwira abantu icyo uri muri societe, mu kibano,
no kwishengero kumbure ukoreramwo amajambo menshi naco aza gufasha, ariko ibikorwa nibyo bigenda vyereka abantu uriwe. Mwabivuze neza muri kino kiganiro c'umusamariya w'imbabazi. Umuntu yari yaguye mu bambuzi kuko ijambo ry'Imana rivuga erega batanguye kumuca iruhande bari abakozi bo mu mashengero, hari abarewe, hari abaherezi, hari abafarisayo, abo bose bamuca iruhande yakubiswe n'ababandi aryamye ngaho arambaraye, nta numwe yagize ico amumarira. Nk'uko bimeze n'uyu munsi mu mashengero, nimba mubona canke mwumva haba ibibazo ibi n'ibi, nuko abantu batakibabaranye, nuko abantu bataciyumvira. Usanga umwe yumvira kuvyiwe gusa ariko ntiyumvire no kuvya mugenzi we, bigaca bitera rero izo mvururu hirya no hino, ugasanga nta zina rya Kristo ririko rirahabwa icubahiro. Ni nayo mpamvu Yesu Kristo umwami wacu amaze kubivuga muri urya mugani, yaciye avuga ko haciye haza umusamariya w'imbabazi, ngo amubonye yaramwegereye, si kumwegera gusa, yamusomoje amavuta ngo inguma ziwe ntiyagarukirije aho, yahavuye aca we yemera kugenda n'amaguru ariko amwicarika ku ndogoba yari karagira ko. Ico ni ikintu gihambaye. Icaka ngaho gikurikira, yaciye amujana amushira ahantu, reka ndahite mu ihoteli, kugira ngo abandanye abayeho, agire mitende, avurirweho. Kandi iyo hoteli yavugwa hanini uyu munsi ni shengero. Noneho ngo amusigira amadenariyo 2 aturamugwaza. Nico ishengero rijejwe, uramugwaza, aho nzogarukira nzoguha impembo, ninasanga n'ibindi wakoresheje birenze ibi, nzoheza ndabikwishure ninagaruka. Ayo madenariyo 2 twarayahawe uyu munsi ni ijambo ry'Imana, ni isezerano rya kera, ni isezerano rishasha. Iyo hoteli nkuko nabibabwiye uyu munsi ni shengero, ni haza abarwaye, haza abarushe, haza abakene, haza abapfakazi, haza impfuvyi. Rero wewe nk'umwungere, nimba koko warahamagawe n'Imana, nimba waratoranijwe nayo, uraho kubwizo mpamvu, kugira ngo ababaza barushe, barakubiswe n'ababandi mu rugendo, no kuvuga abadayimoni, ubukene, ibibazo n'ibindi, ntiwiyumvire ku vyawe gusa, ariko nabo biyumvire ko kuko washizwe ngaho kugira ngo babere umugisha. Noneho bamenye Imana yawe bitavuye mu majambo gusa ubabwira, ariko babonye n'ivyo bakoreye biheza bigahava bivuga. Murakoze, naho no kwishura kuri ico kibazo. Murakoze cyane. Twashaka tubabaze akandi kabazo k'amatsiko. Murabona mwebwe mumaze igihe kinini mukorera Imana, mbega namwe hari ico mwoba mumaze gukora kijanye no kuri uwo musamariya w'imbabazi, no kuri uwo muntu yari afise ikibazo, yari amerewe nabi ari kwibarabara, mbega namwe hari ico mwoba mumaze kubikorako? Murakoze cyane. Muri make hari ico ijambo ry'Imana rivuga ngo uwishira hejuru azocishwa bugufi. Kandi uwicisha bugufi azoshirwa hejuru. Mbere umwami Yesu wundi munsi aranavuga ati, umuntu ntiyagomba kuba mukuru akorera abandi. Imbere yaho ntandukira ivyo twoba tumaze gukora, nagira mvuge yuko naco mfise no kwirata, kiretse yuko dufise Imana ikorera mu mitima yacu, ikaduha gukunda no gukora ibiyihimbara nk'uko ijambo ryayo rivuga. Kandi ikindi, muri bike no bamaze gukoreshwa, ndirinda cane kugira ngo ntibinyitirirwe, ariko izina rya Kristo aba ariryo rihabwa icubahiro. Ntaratandukira kuri ico, nagira mvuge kwibanga ryo kugira impuhwe. Hari umunsi umwe muri Biblia, muri Luka igice 7:11 kumanuka, Yesu Kristo nk'umwana w'Imana w'ikinege yaragiye ngo ashitse ahantu mu gisagara citwa Nayini. Ageze ku irembo ryaho, azahura n'uwundi mugwi w'abantu bagiye guhamba ngo uwundi mwana w'ikinege
mama we w'umupfakazi araho n'abandi bantu bamwikoreye mu isandugu n'abandi bo mu gisagara. Yesu Kristo ahageze umutima wamuranga, ikintu cya mbere yabonye yumvise ngo agize impuhwe. Mu gifaransa baravuga ngo il eut compassion de cette veuve. Agira impuhwe ngo aramwitegereza ngo acaramwegera. Igikorwa cya mbere yakoze yamubwiye ngo nyina wanje ntusubire kurira. Ngo aca yegera ya sandugu irimo cya kiziga agikorako, aravuga ngo muhungu ndakubwiye vyuka haguruka. Arahaguruka, amaze guhaguruka yahavuye aca musubiza mama wiwe. Igihe cyose nsoma ya makuru nama nibaza ikibazo, mbega impuhwe zirihe uyu munsi mu nzu y'Imana, mu bitwa abakozi b'Imana, abahamagawe, aboro turamana, abafise ibibazo turamana, impuhwe zirihe? Kibazo nimba abantu bifuza amakanguro, igikorwa kizozana ikanguro gusumba kubivuga. Yego. Yesu Kristo ngo amaze kumusubiza mama wiwe, ngo abantu bose baratangara. Bamaze gutangara, hari ikindi cyakoretse, ngo inkuru yiwe ikikwira hose, ngo no mu bihugu bihereranye naho hantu. Yego. Sinibaza ko inkuru y'umuntu izokwira hose uko yasenze. Oya. Yisonzesheje, yakoze igikorwa iki canke kiriya mu nzu y'Imana. Ariko hariho ibikorwa bivuga gusumba kandi bigakwira hirya no hino cyane. Abashonje turamana, turirirwana. Rero ngarutse kuri ico kibazo ciza nyakubahwa mwari mumbajije, reka mbabwire yuko uhoraho hari ikintu yateretse mu mutima wanje cyo kuvyutsa no guhagurutsa ivyizigiro mu bapfakazi batagira shinge na rugero n'imfuvyi. Yego. Nta buryo bwinshi mfise, ariko umutima wo kubikora ndawufise cyane. Kabiri, ico gikorwa twacise izina ry'icongereza Building Widows Hope. Kuva mwaka w'ibihumbi 2020 hari bimaze gukorwa. Yego. Ayi Bujumbura, mu Gasenyi, Kamenge, ariko uyu munsi kari muri zone ya Gihosha. Hariho umupfakazi yitwa Domina, twashoboye kumwubakira inzu nziza y'amatafari aturiye, ivyumba 2 na salon, bijanye n'ubushobozi ubuke twari dufise, kuko vyari vyaragoranye aho yarari, ata buraro afise. Ivyo turabishimira Imana, amafoto arahari, amavideo arahari. Nta kindi twamusavye uretse kudusengera, uretse no kuduha ikibanza ciwe kugira tumwubakire ku buntu, kandi turayimushikiriza ku mugaragaro. Ico gihe na bamwe mu ishengero bari bahari, na bamwe mu bategetsi b'ico gihe mu nzego z'ibanze, ku rwego rwa zone baraza turabatumira, kandi nabo mbonereho n'akayo kubashimira cyane, n'abandi bose badufata mu mugongo muri ivyo bikorwa mu kudusengera. Ubu turiko turavugana muri uyu mwaka wa 2022, hari Ngozi, hari ikindi gikorwa turiko turakora. Yego. Kubakira umuvandimwe wacu, nawe nintaho nikoreka mvyite gutyo,
ariko Yesu uko ndamwita ko n'umwana w'Imana nawe naje gusanga akijijwe kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuronke uburyo mugire neza bose cyane cyane mu nzu y'abizera. Akaba ari muri wa muryango ba mu Burundi rimwe na rimwe bikengera bitwa batwa. Igihe nagendayo nari ngiye mu ivugabutumwa muri rimwe mu mashengero yacu ya Bethany Holy Church hariya. Umwungere w'iryo shengero arambwi ndiko ndamubwira nti ndahezagiwe n'ujya mu mama ingene ari kararirimba niki acanyereka amafoto y'akazu k'ibiti babamwo, ivyatsi kuva hasi ugera hejuru, babona hanze, nabonye nabari hanze bakabona bari mu nzu, nta cumba, nta kibarana n'isafuriya niki. Umutima wanje urakomerekera muri jewe, ndarira, ndumva mbabaye, ndavuga nti Mana numpezagira uyu muntu nawe twomwubakira inzu mu buryo bubayabaye. Ndashimira Imana twarabitanguye, hari inzu nziza cyane nayo nyene y'ivyumba 2 na salon, nibwo bushobozi mfise. Muri ino minsi itari miremire tuzoduga kwimushikiriza nawe yinjire, kandi nimwantera iteka muzondongekane n'umukameramani mu Ndufacom tugende tujanye Ndufacom TV, tuzomutwara tumugarukane tunamugaburire, tuzosangira ivyo tuzaturiye, hanyuma azoshingira intahe ivyo bintu kugira ngo bijabona. Sinkunda cyane kuvuga amajambo, nkunda kwerekana ibikorwa kuko ibikorwa birazivya akanwa k'abansi kuruta aho twokwicaraho turindire abaza ngo abari bo baduha. Twe twashizweho kugira ngo tube ico no kwita canal de benediction, nono source ya benediction ikaba Imana duhurirako, ariko natwe mu byo duhawe Imana idufashe tugira uwundi tuzamuye mu buzima. Kandi atsinda umwami Yesu yavuze ngo si mwebwe mwantoranije, nije nabatoranije, nabashizeho kugira ngo mugende muri imbuto, no kuvuga canke ivyamwa. Izo mbuto ni ibikorwa vyiza dukora, kandi ngo ivyo vyamwa bigumeho kugira ngo ico muzosaba data cyose mu izina ryanje akibaye. Yesu arangije aranavuga ijambo rihambaye, ngarutse kuri kimwe mwavuga ngo nari shonje murangaburira, nagenda gusa muranyambika, nari mwibohero muraza kundaba, nari ndwaye muraza kundaba. Bamwe ngo tuzobaza ngo mbega twakubonye ryari umeze gutyo, nawe aravuga ati mwabikoreye imwe muri abo bato, ni jewe mwabikoreye. Yesu acayongera aravuga ati nukuri ndababwire uwunyizera ibikorwa jewe nkora azobikora, kandi ngo azokora ibi biruta kuko jewe ngiye kwa data. Ni nayo mpamvu nta Yesu yubakiye abantu aba imfuvyi, ntimwibaze n'abapfakazi ngo ntibariho mu gihe ciwe. Yoya yarabagaburiye imikate, yarabazuriye abapfuye, yarabakirije abarwaye, ariko impembo bamuhemvye yabaye ko bamuhamvye ku musaraba. Ariko Imana ishimwe ko bitashobotse ko urupfu rumugumya, ku munsi ugira gatatu yarazutse. Iyo niyo ntsinzi yacu. Rero aha kwisi ndangize nishyura ico kibazo ukugukurikira, tuhamara umwanya urume rumara cyane kabisa, ariko ibikorwa bike canke byinshi byiza canke bibi tuhakorera biraturindira hariya iyo dutera tuje. Akoze cyane by'ukuri muratwishuye. Rero banyakubaho Bishop, nibaza ko igikorwa mukora cyo bagikora bake, kandi by'ukuri nkuko mwabivuze ntibyari bikwiye ko twirata ku byo tuba dukoze, kugira ngo tubikore icyubahiro kibicimana. Numvise ko hari inzu mwubakiye umupfakazi n'iyindi mwubatse ruguru, vuba mugiye kuyimwinjiza. Imana izibahera umugisha. Mbega nta ko mwogira kuko muritanga gose bikora bake. Mbega muba mukora mwikoze mu mufuko mwenyene canke muba mujya hanze mugasaba ubufasha? Hoho niba mutarabufasha, mutarabusaba ubwo bufasha, nta kuntu muzogerageza kugira ngo murondera ubufasha nyene igikorwa cy'Imana cyaguke, ubwami bw'Imana bwaguke? Ego murakoze cyane. Mu by'ukuri ico kibazo nticoroshe. Buriya ubufasha kubusaba nta kibi kirimo, ariko ninde afise iyo mbanye y'iryo yerekwa atari wari hawe?
kandi ikindi nimba bimuhimbaye uhoraho ntananiwe kuba yohagurutsa abantu bashiremo ukuboko kugira ngo ico naco kibandanye gitera kije imbere. Muri make oya nta masponsor nta bufasha twarondeye cyangwa turarondera kuko iyo abatwari tubufise nitwokubatse utwo tubiri gusa ariko turizeye Imana yo mwijuru nyene ubutunzi bwose izotumara ubukene bwacu bwose nkuko itunga ry'ubwiza bwayo riri kandi kimwe mu byo niyemeje sinzi imyaka nsigaje iyo kubaho muri uyu mubiri ariko Imana niyibizi nabwiye Imana no mu busaza nshoboza nkora igikorwa kizogume kivuga nivyashika Imana ikampamagara ikanyimbura n'abana banje baze babandanye igikorwa cyo kwitaha abandi uko nimba ngeze aho ngeze haraba Imana yakoresheje nanje ndatabagwa. Murakoze, Imana ibagire neza. Murakoze cyane namwe Imana ibahe umugisha. Mu majambo make Bishop twashaka ubwire ijambo rimwe canke abiri abakristo b'iki gihe bivanye n'ibyo duhejeje kuganira nico gikorwa ciza, ngirira abakristo b'iki gihe ukuntu nabo bukora. Mu by'ukuri ico ni kibazo kigoye kwishura. Uyu munsi hirya no hino bose bitwa abakristo, nta numwe yokwemera kukubwira ngo ndi wa Satani. Ariko rero itandukaniro Yesu Kristo yatubariye yavuze ngo muzobamenyera ku byo bama. Abavuga Imana turi benshi, abavuga Kristo turi benshi, ariko ibyo tuvuga n'ibyo dukora abatubona babitubonamo. Rero muri make reka ibyo dukora biduha izina muri sosiyete, biduha izina mu kibano, biduha izina mu gihugu no mu mahanga. Abazokogwa ko uhoraho nyene ingabo azobakoresha, ariko kimwe ico novuga nimba hari ukijijwe umukristo twumviriza akaba yumva runo rurimi rwacu twakoresheje, nagira mvuge nk'umwami wacu Yesu Kristo nta wundi mutwaro twokwikoreza ni wumire kuco ufise ntihagire ugutwara igitsibo cawe kuzogezaho Yesu azogarukira. Araje vuba azanye ingero ngo agerere umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Uragahezagirwa n'umwami kandi warahezagiwe. Amen. Murakoze cyane, turanezerewe no kubana namwe. Cyukuri nibaza ko nk'abakristo umwe wese nuwo cyumvira arumva ko hari cyo mufasha canke cyo mukorako. Tugira umutima w'urukundo kandi by'ukuri mu ijuru ibikorwa twakoreye mwisi by'ikigongo by'imbabazi by'ubuntu nivyo bizotuma, nivyo bizotuvugira, nivyo bizogenda biduherekeje, bizoba ibitsibo tuzokwambara. Rero nk'abakristo turi mu rugendo turiko turaja mu ijuru, iki kiganiro ndizera ko uko tuzocyumva kitazosiga kunyene. Rero turanezerewe cyane, turabashimiye Bishop kuba mwatwitavye muri televiziyo ya Ndufacom. Turanezerewe no kubana namwe, nitwabikora kubuta muzodukundi muze mutubwire iby'ubwami. Yesu abahezagire. Murakoze cyane. Nukuri niteka ntangere igihe cyose muzotwikora ko turi hafi emwe nzoza ndiruka. Karibu cyane. Murakoze. Turabashimiye abakunzi ba Ndufacom TV, mwakoze kudukurikirana. Muke muraba mufyonde muri kakantu mugire subscribe, mufyonde naho kazogera, mukomeze kudukurikirana namwe natwe turahari ku bwanyu. Bye bye.